no gutanga amahoro n'umunezero no gutanga ubuzima. Turi mu kibanza c'Imana ni ngombwa Imana ibane natwe. Haleluya. Ntabwo twajya kudandaza, twajya gusenga. Ntabwo twajya gucuruza, ariko twajya kugira gute? Ntabwo twajya kubandwa cyangwa guterekera, ariko twajya kugira twajya gusenga. Haleluya. Biramugenza wacu twajya gusenga. Twajya gusenga. Haleluya. Twajya gusenga Imana ivuga. Haleluya. Twajya gusenga Imana ivuga. Haleluya. Twajya gusenga Imana ivuga. Abajya gusenga haleluya. Dawidi aravuga ngo kuva ndi muto none ndashaje sinari bwaba n'umuntu w'umugororotsi ntange yubaha Imana ntange yajya gusenga ngo amaramare ntange ngo atetewe. Haleluya. Dawidi arongera aravuga ngo igihe cyose ntinye, igihe cyose nisuko, igihe cyose mfisumuma nzotasenga Imana. Ngo ahandi nayo igihe cyose mfise agahinda nzoja mu ngoro y'Imana. Avuga amajambo meza. Dawidi avuga amajambo meza. Kuva nkiri muto Dawidi ngo arinza sa atabonye umugororotsi yagize yahebwe ntarabona ugusenga Imana yahebwe. Yewe niba hari umuntu yajya gusenga amenye ko atahebwa mu izina. Yavuze amajambo abiri akomeye haza ngo kuva ndi muto none ndashaje sindabona umugororotsi yahebwe ngo kandi n'urubyaro rwiwe ntiruzosegerereza. Kubera asenga Imana ntizosegerereza, kubera yubaha Imana yafashijwe n'ukuri ko kubaha Imana birayihezera, kubaha Imana birayinezera. Inezerere umuntu ikora mu mubiri koga ikakuhayo kadozi ikayiheza umuntu. Kubaha Imana birayinezera, kubaha Imana, kubaha Imana birayinezera. Inezerere umuntu ikora mu mubiri koga ikakuhayo kadozi ikayiheza umuntu. Kubaha Imana yafashije. Ndabona abantu bahiganwa baba ba mbere bakabaha amakado, nkabona abandi bakora ibyiza byinshi bakabaha amakado bakabahera. Imana nayo ngo uyinezerere umuntu ikija mu bubiko nta kindi ikora, ukakirondera akado nziza ikayishira umuntu yubaha Imana, umuntu ayise yabo azi ko abadayimoni bafise ingorane. Haleluya. Abajya gusenga haleluya. Imana inazerewe umuntu ikikoresha mu bubiko igakurayo kado nziza ikacihereza umuntu. Ubundi shetani yanezerejwe n'abarozi baroga abantu baronka iki? Iyo Satani anezerejwe n'umuntu yasambanye byamutosha akora hehe akamuha iki? Amuha sida, amuha umubabaro. Ariko no kwereka abantu baguma kwa Shetani. Umuntu yoba ari hano aveyo nta kintu yanze. Wowe ukiri hano mu byaha nta kintu wanze, uri kwa Shetani kazi. Wanze ibintu bita ubugoro. Ubugoro bwa bundi bashyira no mu itabi mukamumenya. Ubugoro murabuzi? Yewe ubugoro bita
ariko muri kwa shetani yanze umugoro n'ukuri kose, ariko Imana ndayikunda. Nta gihe na kimwe umuntu yubaha Imana azoviramo ngaho. Nta kintu umuntu ayisenga nawe usenga intege nke. Nasomye ijambo ryiza yavuga naho wowe ufise intege nke uguvyuka uje imbere yawe, naho wowe ufise intege nke uguvyuka uje imbere y'Imana gusa. Nasomye ijambo ry'Imana riranezera ngo dufise mpemu yera ngo adusengera ngo kandi aniha iminiho myinshi ku bwacu. Ngo mu ntege nke zacu mpemu yera ngo adusengera kandi akaniha iminiho myinshi ku bwacu. Imana iratabara abayubaha. Mpemu yera agasengera abamubaha, ariko shetani nta kintu akora ku bamukorera. Ivyanditswe vya shetani turabizi, haranditswe ngo cyamuzanye no kwica no gutikiza no guhonya no kurandura no konona. Nta kindi cyamuzanye. Umuntu agakurikira uwo muntu yazamye no kwica no gutikiza no guhonya no kurandura. Yewe. Imana idufashe cyane. Ijambo ni ryarindi turiko tumaze kw'iminsi cyane twatanguye ku munsi wa Mungu, iri muri Matayo 10 ku murongo wa 19. Nuwo murongo nyene tugomba kuvugana. Wahabonye asome hanyuma twigire mu ijambo, hanyuma dukore ibikorwa by'ijambo. Imbahari wahabonye acha asome. Nicyenda avuga ngo ariko babashengeranye nimuze muhagarike imitsi. 19. Ijya jambo twasomye kwa Mungu. Luka murakoze. Ni Luka 10:19 murakoze cyane. Bahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubundi bugira kabiri bwo kugirane kunesha ububasha shetani afise bwose. Nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, nubwo kunesha ubushobozi bw'umugwanizi bwose, kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Inyuma y'ivyo nta kintu na gitoyi kizogira icyo kitugira. Kwa Mungu twize ububasha twahawe. Tuje hano tuba twaje hano, tuje hano gusenga, tuba tuje kwakira ibigwanishwa byose. Aho harimo nta bwoko nzi bw'ibigwanishwa nzi ubwo muri Bibiliya bivuga ngo gutwara ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ngo mutsindwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Ariko mu bigwanishwa bisanzwe harimo ibintu bagwanisha, hariho imiheto, hariho inkoho, hariho amabombe, hariho ivyuma. Ivyo byose ni bigwanishwa mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impemu hari bigwanishwa bitandukanye n'ibyo. Ariko iyo tuje hano tuba tuje kuronka nimba ari inkoho turayironka iyo mu buryo bw'impemu yo kurasa abadayimoni mu izina. Nimba ari amabombe yo gutera abadayimoni mu buryo bw'impemu turiko turaronka ayo mabombe dutera dusenga dusambura inama z'umugwanizi mu izina. Okay. Twumvise ububasha nibwo tumaze kwigira, ariko nagomba subira ububasha abana b'Imana bafise cyane bakoresha mu kunesha. Iyo umuntu afise ububasha, nagomba ndababwira abari hano baje gutora ububasha muhumure kandi mureme. Ariko none nibaje gusenga Imana itanga iki? Yatanze iki? Yatanze ububasha ku bamwakiriye, yatanze ububasha ku bihanye ibyaha, yatanze ububasha ku bamushyira ku mutima, yatanze ububasha bwo kunesha ubugwanizi n'ubushobozi bwa wa mugwanizi bwose mu izina rya Yesu. Iyo twaje gusenga ijambo uyu munsi shaka kutuvugana ni ijambo rivuga ngo kandi nta cyazobagirana gatoya. Navyumvise? Erega ntacyo azotubwira. Bibiliya yavuze ngo bahaye ububasha bwo kunesha. Hepfo gato
ntacyo azobagira. N'iri jambo nagomba kubwire ngo ntacyo birashoboka ko kurusha, birashoboka ko Shetani akubabaza, ariko tawe iri jambo ngo ntacyo azogirana, ntacyo azogira, nta n'icyo azokugira. nawe ubona umenga bisa n'ibyase ntacyo azokugira, ndatura ko atacyo azotugira. Ndabisubiyemo, haleluya, ndabisubiyemo, ndatangaje itangazo rivuga ngo ntacyo azokugira. Mu bushobozi bw'Imana nkorera ntacyo azogirana. Yesu yavuze ngo ntacyo azotugira, ibinogo biracikugwa, abadayimoni bagahaguruka, ariko itangazo ndakubwira ngo ntacyo azokugira. Ntacyo azokugira. Naho umenga uyu munsi ubona umenga biranse, ariko ijambo dufise ni ijambo rivuga ngo ntacyo azokugira. Ko nta muntu w'iri jambo ryaba ari buyiwe, nta muntu w'iri jambo ryaba ari buyiwe. Shetani arumva cyangwa ntiyumva, arakomeye cyangwa ntakomeye, ariko ndamurabya yaba namubona ahantu hari nkamusuzugura ariko arangaza, ndababazwa no kumusuzugura nkamubona nawe atambona, kubera ari misi y'imwemu mbirabura, ariko ndaza arumva hari hose. N'abakozi biwe bari hano, harimo abakozi biwe usanga baba hano, nta koraniro na rimwe riburamo abakozi ba Shetani, ntibibaho. N'abigishwa ba Yesu harimo abakozi biwe, mu bigishwa ba Yesu harimo Yuda, harimo n'abandi batandukanye, ariko reka mvuge hano, nimba hari intumwa ya Shetani iri hano, nimba hari abakozi biwe bari hano, ndagomba ndakubwira ngo ugende ubwire shobuja ati ntacyo azobagira. Ubabwire ati abarapagase ntacyo azobagira, ubabwire ati abakozi b'Imana ntacyo azobagira. Birashoboje, ariko birababaje kubona umuntu batumye aza muri misi akaza akubwira ngo uzigane bakubwiye ngo bavuze ko atacyo azobagira. Ukabaramarira hamwe na shobuja gatisa, kubaramarira hamwe na shobuja, Imana irubaze cyane. Atangariza umurozi wese yoba yarumvishe akorera shebuja ko atacyo azogira abana biki. Ubyumva ugende umaramarira hamwe na shobuja, ubyumva umaramarira hamwe nimba ari shobuja, nimba ari nyokubuja, nimba ari so wanyu, nimba ari nyokwanyu, nimba ari iki, ndabatangarije ko mumaramare ko atatu uzogira abana biki Imana atazotugira. Haleluya, haleluya. Barabaye indwara byarananiranye, ariko ndagutangariza ko wageze mu nzu y'Imana ntacyo azokugira. Iyo byumva bari gutera haleluya. Abarozi n'abadayimoni babyivangamo, ariko ndagomba ndakubwira ngo ntacyo azokugira. Kubera ngo Imana ntacyo azokugira, kuri mu ijambo ryayo ntacyo azokugira, kubatanguye gusenga ntacyo azokugira, kumenya ubushobozi bw'Imana ntacyo azokugira. Iyo byumva watera haleluya. Ndagutangariza ko Shetani utanguye gukorwa n'isoni. Ntacyo utakoze ariko turacyariho, ntacyo utakoze ariko turacyariho, ntacyo utakoze ariko turacyavuga, ntacyo utakoze ariko turacyagenda, ntacyo utakoze mu migambi ya Shetani bashaka ko tuba twataye impuzu twiruka nk'abasazi, ariko turacyambaye. Mu migambi ya Shetani yagomba ko uyu munsi uzoba atamba ku rufisa, ariko uracyayafisha. Ariko ntabwo uzobatera haleluya. Ndakubwira ngo ntacyo uzotugira, aho bari bagutije kurongora bagiye kurongora kubera Imana iracyariho, aho bagutije kudandaza bagiye kubandanya badandaza kubera Imana iracyariho, aho bagutije kubyara bagiye kubyara kubera Imana iracyariho, aho bari baragutije gutera imbere bagiye gutera imbere kubera Imana iracyariho, abatashe indwara bagiye gukira kubera Yesu akiza indwara mu mubiri wawe. N'ukuntu watera haleluya. Uyu munsi ntacyo azokugira, uyu munsi ntacyo azokugira. Imana iri ku ngoma ntakizoga abadayimoni bazokugira. Aba batwara ibitahe bagiye kubandanya badandaza mbere bashike kure, bari babafungiye ngaha mu gihugu
yabo n'amahera yabo ugiye kuyarekura ariko ntawe ubyumve batere haleluya. Bibiliya yambariye ngo natazokubwira na gatoya. Iyo ubyumva watera haleluya. Wa mudamu we ndagutangariza ugiye kubyara naho utabitahura. Abana bawe bari barataye umutwe bagiye kuba bahizi kubera Imana yo mwijuru iracyariho. None ngo ntazokubwira shetani. Ndabitangaje ndi mu bushobozi bw'ijambo ryayo. Ariko nta muntu abyumva atere haleluya. N'abakozi b'Imana ntacyazobagira. Ureke gucika ivutu ntacyazobagira. Ureke mu mutima ntacyazobagira. Uhagarare mushikamye ntacyazobagira. Wizere ntacyazobagira. Utere haleluya ntacyazobagira. Haleluya haleluya. Twajya gusenga Imana ikora ntacyo shetani azobagira. Twajya guhaguruka turahagurutse gusenga Imana. Oya hari ubundi bushobozi bubiri ubundi bushobozi. Iri jambo ryakire riba rigi wawe yuko atakazokagira. Wazi iminsi mu bihe by'umubabaro ariko ntahura ijambo ngo ntazokubwira. Ibyabo bisa n'ibyahungabanye ariko hari Imana ije kubishyira ku rutonde. Ibyabo bisa n'ibyabose ariko ndumva mpemu yaranemeza yuko Imana ihagurutse gushyira ibintu ku murongo. Imiryango yose yari yarugawe ariko hari Imana ije kugurura imiryango. Ibintu byari ariko Mana yo mwijuru ariko Mana yo mwijuru ariko Mana we ariko abantu barahari cyane n'abandi barumva cyane biriwe kubera Imana yacyariho. Imana ndagutangariza ngo hari Imana itubereye maso mu izina rya Yesu. Hari Imana itugwanira intambara mu izina rya Yesu. Hari Imana yakuremye ibirema ikabisohoza mu izina rya Yesu. Hari Imana ije guhindura ibyapfuye bibe bizima mu izina rya Yesu. Akirira ijambo rivuga ngo ntacyazotugira we. Oya ntacyazotugira nta na gatoya. Bibiliya yambaye ngo nta na gatoya. Oya nta na gatoya. Nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo n'ibyo yari yaramize birundu agiye kubidahwa. Haleluya. Nimba twaje gusenga Imana yo mwijuru satani ntazokubwira. Afite ubushobozi ku bintu bito. Ariko nta muntu abyumva we. Ndabona afite ubushobozi bugarukira hafi. Icyambere mu ijuru yatsinzwe aho aronka esheke. Icya kabiri aza mu isi aho naho aratsindwa. Ntiyagumye aho gusa ajya ku musaraba aratsindwa. Ntiyagumye aho gusa ajya ikuzimu aratsindwa. Nta hantu na hamwe yashoboye gutsinda kandi uwamutsinze niwe tugwanira kandi uwamutsinze niwe ari mu ruhande rwacu. Abafite bote ndamutangariza ngo ntacyazokugira. Shetani ntacyazokugira. Nasoma ijambo ry'Imana ngo bisanzwe Kristo ari mu ruhande rwacu. Uwo dutsinda yobande. Ariko ntawe ubyumva batere haleluya. Ikigwanishwa ciwe no guca abantu intege gusa no kubaca imbuto no kubahababura no kubabuza amahoro. Ariko hari irindi jambo nasomye ngo icyazanye Yesu no gutanga amahoro n'umunezero no gutanga ubuzima. Yabutumva batera haleluya. Satani avomera mu kayungiro. Satani avoma riva. Ndagutangariza ngo hari umwami ahagurutse kurwanira abana b'Imana. Ijambo ryakire ntazokubwira na gato. Ijambo ntazokubwira. Yashatse kukwica ukenyutse ariko ntazokubwira. Yateje indwara z'ibyaduka ariko ntazokubwira. Yimba ibinoga furi ariko ntazokubwira. Abagenzi baraguhindutse ariko ntazokubwira. Agenda guteranya mu muryango ariko ntazokubwira. Yamuhagurukije ababanyi ariko ntazokubwira. Yamuhagurukije abakwanga ariko ntazokubwira. Yamuteranije n'abamuvukana ariko ntazokubwira. Yumera imiryango y'ubuzima bwawe ariko ntazokubwira. Yagaragaje inzira zose zo kuguteza indwara ariko ntazokubwira. Ndatangaza ngo ntazokubwira. Haleluya. Subira ube mu
izindi nkomezi subira wiyubura ukundi bushasha subira witere hejuru byumve subira unezerwe Yesu ari ku ngoma kandi ntazokwigera atsindwa Bibiliya mariya kuko Yesu yanyejo n'uyu munsi niko ari n'ejo nikazohora nayiga y'ejo nikazohora niba harabitse ijambo batere haleluya uko Yesu yamye ku Isirayeli akabajabura inyanja itukura nawe ajya kukujabura igeragezwa barimo kuko ko yamye niho yarariwe turatumva neza guteruye ndi haleluya uko Yesu yabanye n'intumwa akagira neza wa Daniyeli akagira neza wa Shadrake akagira neza ba Luka na ba Matayo ndabona ari ku musozi ari kumwe na ba Petero na ba Yohana ubwiza bw'Imana burakayangana bararyoherwa bifuza kwigumira aho hantu uko yarejo n'uyu munsi ni kwari yewe haleluya haleluya oya haleluya yatangaza yuko hari imfunguzo zije kugurura ubuzima bwawe haleluya haleluya abantu bari baboshwa amaguru yari yaboshwe kandi yaraboshwe ntaho baja ntaho bava ariko ndagutangariza ko imigozi yamaze gucikagurika ndatangaza ko ari inama z'abantu babiri b'abarozi baraguhagurukiye ariko ndabatangariza ngo babyumve bo bava iki gihugu bo mu bindi bihugu bamenye ngo kugira bagushobore nuko Yesu azoba yapfuye hanyuma ntazuke ariko niba yarazutse ariko Yesu yarazutse cyane ntiyazutse Yesu yaranesheje cyane ntiyanesheje shetani ariko shetani ariko muri ko murafashwa cyane n'ibintu ariko hananiwe uwo bita ngo ni umushefu ariwe satani abo bapetijuweri intumwa za shetani nibo bashobora kunesha abo nabonye muri Bibiliya yita ngo ni ibiri ntabwo nasoma mu yindi irahari biranditse n'ibiri y'abazimu n'abayambura n'abatayiboni n'abatiga n'imwe mu mbi zose yewe turafise Imana turafise umwami haleluya 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 niko nasenga numvise ubushobozi bw'ijuru numva niko nayishuri mu ijambo rivuga ngo ntaco azokugira iri guhagurukira birahari ariko ntaco azokugira kwereke ingene azogushobora niwakora ibyaha ukaguma mu byaha azogushobora kuko azoba aronse aho gufatira ariko niwihana ibyaha ukitandukanya n'ibyaha inkomezi ziwe zizoba ziheze abashobora n'abanyabyaha abashobora n'abari mu byaha ariko abihanye abana b'Imana abagororotsi abakijijwe abari muri Kristo Yesu nawe akabamwo bagaca baba mu butatu harimo Data na Yesu na Mpwemu Yera n'ugira kandi ari wowe jewe na wewe ntabwo azotugira nawe mbona umenga waburaye ntacyo azokugira nawe mbona umenga wabwiwe ntacyo azokugira nawe utagira n'ifaranga na rimwe ku mufuko ntacyo azokugira nawe umenga bahava bagusohora mu nzu ntacyo azokugira ivyo byose ariko arabikora ariko nagutangariza ko ntacyo azokugira mbere mu mwanya tugiye kumurukiriza k'umuriro udasanzwe tugiye kumuhonda tumucoce ivyigwa byose tubiburitsemo ariko nta muntu avyumva ntacyo azokugira nakurahiye ukuri kwa hera ho mu ijuru ntacyo azokugira ntacyo azokugira ahubwo tugiye kumurukiriza ko igihe kimwe niko nasoma ijambo ry'Imana nsanga ngo Imana yorurutsa amabuye ngo n'urubura bigenda ihonda abadayimoni ngo bahondesha amabuye n'urubura ngo igenda ibahondera mu nzira iminana y'amabuye niyo ubu tugiye kurutsa iminana y'amasengesho haleluya
akagutumwa akaba ari intumwa ati nakarantumye umutegetsi kuno ico gihe nawe utabona uwo mutegetsi ukabona intumwa uca umenya ngo ni naka yantumyeko. Wubaha uwo muntu bavuze yatumwe, ukubaha n'uwamutumye, intumwa hamwe n'uwamutumye. Twebwe turi muri Kristo Yesu. Twebwe turi muri Kristo Yesu. Niba uri kwa shetani ntacyo wanze urapfuye. Niba uri mu byaha ariko nimba Kristo Yesu ari muri wewe. Ariko iryo jambo mwariso ryavuze gute? Kandi ndabatangariza ko atazobagira na gatoya. Si jambo ry'Imana. Urakurikirana neza yo n'amajambo Yesu yavuze. N'amajambo Yesu yavuze. Wehe ndabahaye iki? Si Yesu ariko arabivuga. Ntabwo ari n'intumwa. Ni Yesu yabikuye mu kanwa kiwe. Abihanye, abakizwa, abakristo ndabahaye ububasha. Cyo kiri cyane. Ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikropiya. Kugira kabiri. Ndabahaye ububasha bwo gutsinda ubugunge bwa wa mugwaniza ubwo ari bwo bwose. Kugira gatatu. Kandi nta kintu na kimwe uwo mwasi azobagira na gatoya. Tugiye gusenga, twongere dusenge, ariko uyu mwanya ndakuzaniye message itangazo, ndakuzaniye ubuhanuzi ukubwira ngo ibyo yari yarakoze, imitego yose yari yarateze irashibutse. Iragize gute? Ibinogo yari yarimbye birafuriwe. Ugiye kugendera hejuru y'ibinogo bifuriwe. Ugiye kugendera hejuru y'ibinogo bifuriwe. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ugiye kugendera hejuru y'ibinogo bigize gute? Shetani yihora ubusa. Abamenye Imana tuzoyikorera. Imana nishimye. Ndamutangariza rero. Ndamutangariza ibyo yari yaragutwaye bidahwe mu izina rya Yesu. Ndatangaza ubushobozi bw'Imana nkorera, ubushobozi bw'iyampamagaye, ubushobozi bw'iyaremye ijuru n'isi, ubushobozi bw'umwami w'abami. Ndatangaza n'uyu munsi, ndatangaza iyi saha ibyo yari yarafashwe byose arabyatswe mu izina rya Yesu.